ariko arakora ibisasu kirimbuzi reka tumutere or just wewe ivyo bisasu navyo ufise bakagutera bakwagiriza gukora ibisasu kirimbuzi or ivyo bisasu utavyifise bagafata abanyagihugu bakabinjizamwo ubwoba igihugu canyu kiriko kirakora intwaro kirimbuzi abanyagihugu mukaja mu bwoba and then bakaza baje gukuraho wa wundi ariko arakora za ntwaro kirimbuzi ubutegetsi bwanyu buko burakora nuclear buko burakora nuclear bakaza ya ntambara y'imisi 12 bakabombarda bakaca bashiraho ibihano vya bihano bikaca vyempoza abanyagihugu byamaze kunyagihugu rero bikabempoza mwe mukaca murambirwa bakaca babwira ati jami barabara miyamiriza ubutegetsi ni ushobora kwihangana ucaho barasa ubwihanganye murabutembagaza objectif bibaye reise iyo bitabaye reise rero baca bavuga ati ubutegetsi bwishe abantu ni umunyagitugu niki baca baza kukwikurira bonyene. Hello guys, nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza nko mubibona muri Sky Media, tuguma dusa neza ibintu vy'amafi n'amavuta. Nkuko twabasezeraniye ejo mu kiganiro cy'umusi w'ejo twabasezeraniye yuko tugiye kuza turabazanira amwe mu mateka yaranze isi. Turanabasaba yuko mwogira subscribe, turabashimiye n'ukuri muri ko muratwereka urukundo mu buryo buca nk'ubundi mu buryo bwose buboneka. So mubandanye mugira subscribe, mu sharing, mu commenting, mu liking kugira ngo tubandanye turonka ingufu zo gukora. So ejo umutumire wacu yaratwemereye ko aduzaraza aduha bimwe mu biriko biragenda kuri nosi muri bino bihe bamwe tudashobora kumenya vyoroshe, wewe akadufasha bikagenda neza mu buryo bw'ikiganiro hano iwacu kuri Sky Media. So ni amigo Amin Chaga nkuko yabidusezeraniye ejo. Rero twari babwiye mwandike muri commentaire ikindi kintu mwumva mushaka ko tuvuga ko twaronse. Rero umuntu yashatse ko tuvuga ku kintu citwa false flag. Tumusabe amigo agira icyo bivuze ko kuri ico kintu. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane hari umuntu twahoze tuganira arambwira ati just uzavuge ku kintu cyitwa false flag. Uzagire research ku kintu cyitwa false flag. False flag ku bantu batagitahura ni ururimi rw'icongereza. False ni jambo kuyoba cyangwa se flag ni darapo. Ni kuvuga false flag ni faux drapeau, ni kuvuga ni France kiragoye cyane. Rero false flag ni jambo ryatangiye gukoreshwa hanini muri deuxième intambara ya kabiri y'isi igomba kuba. Ana Hitler hari mu 1931 entre 31 na 39 sinibuka umwaka neza. So nibaza ko ari 39 ya Hitler ya setinza abasirikare biwe. Amaze gusetinga abasirikare biwe abambika impuzu za Polonye. Poland. Amaze kwandika impuzu za Poland aravuga ati nimutere iradio y'abadage mwambaye uniforme za Poland. Impuzu za gisirikare. Nyene mwambaye nyene impuzu za gisirikare za Poland. Hama abasirikare ba Poland cyangwa se Polonye batera ubudage bambaye abadagi baritera nibo biteye bambaye uniforme za Polonye. Bacha bavuga ati twatatswe nande na Polonye. Iyo ni false flag. Ikindi false flag si jambo rya vuba. Urumva yuko Hitler yarondeye impamvu yotera Polonye. Avuga ati nta mpamvu ifadika yotuma ntera Polonye, ahubwo reka fate bamwe mu basirikare banje batere iradio yacu nyene bambaye umwambaro wa Polonye kugira iboneke ko ari Polonye yagize gute yaduteye hama
profita dutangure natwe ntamba ivyo vyarakunda kuba no mu zindi ntambara zabanje aho wasanga nk'amato ashobora nk'ubwato buriko buragenda ugashobora kuduza nk'ibendera ugasanga ni nk'abayapani byarigeze kuba ku bwato bw'ubuyapani muri 31 nyene yanavyitanije muri 31 haba Japani badugije ibendera ry'Ubushinwa barariduza mu bwato kuburyo umushinwa guma abona ati buriya bwato ni bugenzi bwacu niho rero niryo jambo false flag ryatanguye kugira inkomoko niyo ya camouflage ya camouflage bamaze gushika rero bamaze kwegera umwansi bace baramwataka umva biba bisa nkaho umengo watatswe n'uwiwanyu dufate nk'ubu ari dufate nk'ubu jewe ndiko ndakinira nka equipe ya dufate nk'iya Vitaro nkaba nabuze kuntu ntsinda nkaca nshiramwo Vitaro yahuye na Flambo nkaca nshiramwo umukinyi ni kubera biba bitemewe nkaca nshiramwo umukinyi yambaye jezi ya Flambo akaca agenda agaragara imbere y'igori neza ajya mu muhayi pass akaca ashira mu igora akaca kura ya jezi ya Flambo akaca bereka namba ya Vitaro ya nivyo bita rero false flag ari nayo mpamvu isi ubu tugezemo cyane bariko bakoresha false flag mugabo hariho false flag zimwe zihanwa n'amategeko mu bisanzwe false flag ntizemewe nizemewe muga kera zari zemewe ubu bivanye n'amategeko bon ntivyemewe urumva n'ibintu byo guconganisha ariko kera byari vyemewe mu ntambara gutrika umuntu ukamutrika ukabikora ubu rero false flag bakora ni nkuko twofata reka dufatire nk'akarorero nko kuri Amerika irashobora kukubwira ati uriya muntu ariko ara developinga nuclear ariko arakora ibisasu kirimbuzi reka tumutere or just wewe ivyo bisasu navyo ufise bakagutera bakwagiriza gukora ibisasu kirimbuzi or ivyo bisasu tavyo ufise icambere false flag zubo babanza bagafata abanyagihugu bakabinjizamwo ubwoba igihugu canyu kiriko kirakora intwaro kirimbuzi abanyagihugu mukaja mu bwoba and then bakaza baje gukuraho wa wundi ariko arakora za ntwaro kirimbuzi namwe mukaca mumushigikira nivyo wabonye Donald Trump yabanje gukora urabona ko bagitangura kijya gitero yavuze ati twe turahejije gukuraho abayobozi nahanyurira abanya-Iran mufata ubutegetsi and then mu nyuma urabona ko bahinduye intego y'ivyabatwaye hariya bariko baravuga ati twagiye gukuraho buriya twagiye guhiga nuclear mu bwa mbere bavuga ati tugiye gukuraho abategetsi ubwo butegetsi butameze neza butariko burafata neza abanyagihugu babona yuko budakwiye kuba butwaye abanyagihugu urabona Iran imaze kuva mu ntambara y'imisi 12 ijya yarimo na Israeli yagize shit economic ku buryo $1 ivunjwa 1,400,000 combien y'amayiraniye uracimva ico kiba $1 tetuvunye n'ibihumbi 7 muri Iran yarigeze kuri 1 million bana haciye haba imyerekano gushika yaho leta ya Iran ivuga ati no trop c'est trop reka tubarase barabarasa bica abantu 6,000 Amerika ikivuga ati voilà ico rero twashaka nico abanyagihugu niyo ya false flag niyo ya false flag urumva babateyemwo muriko murakora nuclear nini maybe hari gihe usanga tanizo nuclear tanizo bafise ubutegetsi bwanyu biko burakora nuclear biko burakora nuclear bakaza ya ntambara y'imisi 12 bakabombarda bakaca bashiraho ibihano bya bihano bikaca vyempoza abanyagihugu bamaze kunyagihugu rero bikabempoza mwe mukaca murambirwa bakaja babwira ati jamwe barabara miyamiriza ubutegetsi ni ushobora kwihangana ucaho barasa ubwihanganye murabutembagaza objectif bibaye reis iyo bitabaye reis rero baca bavuga ati ubutegetsi bwishe abantu n'umunyagitugu niki baca baza kukwikurira abo nyene nico gituma rero wabonye ira Amerika na Israeli baca baterera rimwe bakicira rimwe bajya bategetsi bose 8 cyabwira abanyagihugu ati rero fata ubutegetsi shikira igihugu cyane mugabo Irani
ibi bintu yari yarabiteguye kuva kera iravuga ati jewe Justin ntegeza kwitegura kuko umunyamerika ndamuzi ikifata post nkuko namye ndabigarukako ikifata post imwe igenda yishira ko abantu bane rero umaze gukura ko abantu 8 aba basimbura baba bahari baba bategeza ko baba bahari ubwo nyene bacaguma hari n'abazobasimbura bazosimbura abo bana nuba bahari hari haba basimbura nabo babasimbura hazoza abandi baca basimbura ni kujya mugabo yari yarabakinye ayatola ko bimeze so Amerika rero ubu yabonye yuko ibiriko biragenda neza nkuko yabipanze kuko urebye nivyo Iran bariko barayirasa mugana Amerika inyungu za Amerika ziriko zirahatikirira ubu tuvugana ambassade yo muri Arabia Saudite yaturiwe yose y'abanyamerika yose iraja hasi indege z'abanyamerika ubu zerekejwe muri Chypre bazikuye hafi kurabona bari bamaze gukuramo zitatu F-15 zitatu ejo naho baciye bavuga ngo ni ya gisirikare cihenze ngo kirazirasa ariko urumva yuko ntibishobora gukura urano bararashemo zitatu baciye bavuga ati harere tuko turahomba reka tuzitware muri Chypre naho bari yane bavuze ati aho muzitwara hose turazisanga maka mwegereye kure urabona bujya bwato bwa Abraham Lincoln bujya butwara indege ya aircraft carrier nayo nyene yegejwe inyuma stadi urabona yuko ico Amerika cyo yarizi yuko igiye gukora muri Iran sico yahuye naco niko bimeze iyo ugiye gukora ikintu ucukura imvazi bi rero ni ibintu biriko biragaruka ko cyane namye soma ngaha bujya na Amerika sishasha urabona yuko bavuga iriya leta iki nk'ubu Iran irikifuba kuba abanyeshure 200 Iran mu binogo rusange can you imagine ariko mperuka bari bavuze ngo ni abanyeshure 40 bafuye n'abanyeshure aha kuri Al Jazeera bavuze 160 Reuters bavuze ko bashika 200 inogo rusange rero urumva yuko ijya ntambara ni ntambara idategerezwa guhera uno munsi ahubwo turagowe nkuko vyavuzwe muri Bible navyumvise ngo vyaravuzwe hari igihugu kimwe cyo muri Middle East gushaka kuzotanguza 3e guerre mondiale ega n'ubundi ni kubera nyene ibihugu bitinya kwiprograma jemba mbona yuko turi muri 3e guerre mondiale ati good uno munsi Pakistan na Afghanistan bari mu ntambara na Palestine sorry Uburusiya na Ukraine bari mu ntambara ntibirahera byabo n'ivyo kuva kera sivyo Ubushinwa na Taiwan bacunganye amaso abiri cyo kimwe n'Ubuhinde na Pakistan nyene mara baracunganye Korea ya ruguru na Korea y'Epfo bo hogira n'igipurizo giturikira ku mupaka byo biheze urabona nk'ubu amagere barimo nayo guterana nyene ibintu nyene bari mu ntambara y'ubutitano vuga ni nka Cold War kuko ubuheze urabona yuko muri Korea ya ruguru bafashe ibipurizo byuzuye imyanda les déchets babishira mu mashashe maze bashira ku amabaluni sinzi kuyazi bavyohereza muri Korea y'Epfo hajya biravugwa yuko Korea y'Epfo ihora itwara amaradiyo amabafle ku mupaka nkuko wasanga ibafle ziteretse hagikobero ziko zivuza indirimbo zo muri Tanzania bakazirabisha no mu Burundi maka bavuga ati nimiburi buru wanyuma aza kuba ari kinazara aza kuzumva urumva iyo ni ntambara ni Cold War urabona hiyongereye ivyo muri Middle East urabona hariya muri Amerika na ba Maduro sineza no muri Afrika aho ivyo bacu byarabaye ntitukivuga so je mbona isi yose iri mu ntambara nta hano namwe hatekanye mu jambo so kuri ibi bintu byuko biraba mbega abajejwe amategeko y'intambara nyene nta gihugu na kimwe kirafatwa n'amategeko y'intambara Iran niyo bariko baravuga ko iri gukoresha ibisasu bitemewe n'amategeko
hari umuntu twabuze tuganira kare ariko aravuga ngo mbega ngo ibisasu bitemewe n'amategeko bimeze gute. Hariho ni ukuvuga international ban, intwaro zabujijwe international babaninze zidakora. Ahantu uvuga nk'ama vacuum bomb ni igisasu bashobora gutera ahantu kikaca kimira umwuka w'abahari, donc nawe kitagufashe wewe utegeza kucushikirwa kubera camiza umwuka. Ibindi bisasu bitemewe ni bisasu bino ashobora ni rocket imugabo izifise ibyo bica ngo ni warhead, imitwe myinshi. Ni kuvuga nk'ubu bateye misile nga ikazifise izindi utundi dupeti misile nka 50 cyangwa 40. Ni kuvuga giturikira hejuru ikaca kira pi 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 mu vyerekezo bitandukanye. Ubwo rero nibwo bugenda buraturitsa ahantu hanini. So haravamo rero muri ubwo buntu ubu ndaturika kazaza guturikana abanyagihugu mu nyuma. Nico gituma baca bazita ko ari intwaro zitemewe ku ruhando mpuzamahanga. Turago urumva umurundi ari ngaha, umurundi ari ngaha ashobora kwiyumvira ati mbega cy'intambara intwayi muri make ko ntarashikirwa watreko turaraswa bro. Je nabyo ndaba mu pasteur yariko aravuga ati ni musenge tuje no ku musozi dusenge. Intambara nawe ubona wewe wicaye ngaha iragushikira wewe directly ntabwo ushobora gushikira ubwisasu n'igishobora kuva muri Iran ngo kize kigwe ngaha. Na deuxième guerre mondiale urabona ntigeze nta gisasu kigeze kigwa mu Burundi oya, mugabo indirectly birashika kuko ucusanga nk'ubu unimbaga igitoro kiduze ese kuca wimvira mbega abakoresha ingufu z'ibitoro ngaha mu Burundi ni bangahe? None igitoro gifashe runini. Nukuvuga igitoro so kuvuga yuko ngo kwideplace gusa kwideplace n'ibifungurwa kideplace byose urumva byose bica bizimba bitegereza gushaka